Guys, nizeye ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa Mungu wanyu nsanzwe nkorera ikinyamakuru Lilivox TV show. Reka tubandanye dushimira abo bose bamaze kugira subscribe, like, share hamwe na comment kuri no rubuga rwa Lilivox TV show. Ndetse nongera ndagusaba wewe utarakora subscribe kuri no rubuga no gusaba kugira subscribe kugira ngo ikiganiro kigiye ko ushobore kuba mu bambere bumviriza ibiganiro vyacu. Uno munsi tugiye kuyaga ku makuru ariko avugwa mu gihugu cy'u Burundi hamwe no mu gihugu cya Kongo, aho igihugu cy'u Burundi cyashoboye kugara umupaka ugihuza n'igihugu cya Kongo kuva aho M23 ishoboreye gufatira intara ya Uvira isanzwe ihuzwa n'igihugu cy'u Burundi. Reka dushobore kwinjira neza na neza mu kiganiro cyacu, aho amakuru ahayavugwa ku mbuga zigiye zitandukanye avuga ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugara imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi hamwe n'igihugu cya Kongo. Mwanya tuvugana igihugu cy'u Burundi gisigaranye umupaka umwe uriko urakora, ari umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu kibanyi cya Tanzania. Ndetse igihugu cy'u Burundi kimaze kugara imipaka ihana n'igihugu cya Kongo hamwe n'imipaka ihana n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi gisanzwe gihana imipaka n'ibihugu bitatu vyonyene, igihe M23 yafata intara ya Goma, aho yashoboye gufata intara ya Goma atanambara ihabaye. Ni nako vyagenze mu ntara ya Uvira, M23 yashoboye gufata Uvira atanambara ihabaye, kumvuza uko igisirikare cy'u Burundi hamwe n'igisirikare cya Kongo kandi na wazarendo bose bari bamaze kuva muri Uvira. M23 bica birayorohera gushobora gufata Uvira. Geza karo kanya tuvugana igihugu cy'u Burundi gishobora kuba kirose umubanyi mushasha nkuko vyigeze kuba mu ntara ya Goma, aho umunyagihugu aciye mu ntara ya Goma afise pasiporo wasanga bamugongeye ikidodo cha M23. Niko bigiye kugenda, aho igihugu cy'u Burundi nicashobora kugurura imipaka igihuza n'intara ya Uvira. Buri munyagihugu wose azocaho azoba afise pasiporo irimo ibidodo vya M23. Ivyo navyo tukaba tuzi neza ko leta y'u Burundi itashobora kuvyihanganira kandi idashobora no kuvyemera. Uyu mwanya tuvugana ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi na Kongo, aho muri Uvira usanzwe uherereye mu gace ka Gatumba, aho leta y'igihugu cy'u Burundi yashoboye kuharungika abasirikare benshi cyane, igisirikare gikomeye ndetse n'ibigwanisho bikomakomeye kugira ngo bashobore kurinda umutekano w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi n'umutekano w'abanyagihugu b'igihugu cy'u Burundi, ari naco igisirikare igipolisi bo mu gihugu cy'u Burundi basanzwe bajejwe kurinda abanyagihugu baco. Aya niyo makuru agezweho ariko aravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye kuva aho M23 ishoboye gufatira intara ya Uvira. Ndetse ikiganiro twabateguriye nta kigiye kurangirira, ibikurikira turabibashikiriza mu kiganiro tuzoshaka ku munsi w'ejo. Ibizoba biriko biravugwa bigiye bitandukanye. Reka nongere ndagusaba wewe utarashobora kugira subscribe, like, share, comment kuri no rubuga rwanyu rwa Lilivox TV show, no gusaba ko woshobora supportinga ukadutamo iyo subscribe hamwe na share kugira ngo ibiganiro byacu bigiye ko ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu.